Imigani ibiri twaciriwe na sokuru nyakwigendera Petero Nkurunziza. Umugani wa mbere yavuze ngo Bugabo bwa jenyene yambuwe n'imburu. Imburu n'agakoko gatinya, kiri mu bikoko bitinya. Umugabo ngaravuye gusuma yikoreye umuzigo, ageze ahantu ahwana n'imburu, atayibonye neza umuzigo yikoreye acata hasi, aca ariruka. Ya mburu nayo ibonye umuzigo uguye hasi nayo irakata isubira mu ishamba. Uwo mugabo yaba yari kumwe n'uwundi muntu yari kumubwira teye icyo gikoko ni imburu, umuzigo wiwe akawikorera akawutwara. Rero ibyo muri ko murakora ntihagire umuntu yikorana, umwe wese akorane n'uwundi. Muri ko murakora muri babiri mukorane na batatu, muri ko murakora muri batatu mukorane na batanu, mukorane na 10. Ubundi mugani ugira kabiri yavuze ati turafise abanzi kandi ibihugu byose birafise abanzi. Ni jambo ry'Imana riri muri Nehemiya ikigabane nacyo nibuka neza, murashobora kubisoma. Mwubaka igihugu mugavye, ukuboko kumwe kubaka ukundi mufashe ikigwanisho. Mwebwe ibigwanisho nk'ishengero musenge cyane, musengera igihugu, musengera indongozi. Tugire sende David mwubaka igihugu murima mworora inkwavu, mworora inkoko, mugira ibiki mugabo kuboko kumwe kubaka, kuboko kumwe kurinda, ukundi ufise ikigwanisho. Bibiliya mwisoma ijambo ry'Imana, musengera igihugu, musengera indongozi. Radio television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.